natwe uturemeshe twumvire Mukama. Mukama twumvire, Kristu dukunde. Dusabe Mukama, soko ry'ubuzima, ni wowe waduhaye kubaho n'umutima wifuza guhoraho. Raba rero mvyeyi nzima, amarira n'amaganya turimwo, uheze wumve ibisabisho vyacu, ukize urupfu umuvandimwe Gabi Bugaga, umushire mu gahimbare kawe, bagasangira n'abirana bukikije. Tubisavye twifatanije na Yezu Kristo Mukama wacu, amen. Ubu naho duhezagire uruhafu. Shungura umuhezagiro wa muri kico, heza ucyore umutima uyu tugire tubike ngaha, bone gusangira n'aberanda bakanyamuneza k'ijuru, tubusabishije Yezu Kristo Mukama wacu. Banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, muryango w'amaraso w'umuhisi twabuze tutanka, mushikiranganji Gabi Bugaga, nshuti bagenzi babanyi, shengero ry'Imana mwese mukoraniye ngaha, ndagira ngo munkundire ndababwire muri make ubuzima bwaranze umushikiranganji Gabi Bugaga akiri kuri iyi si y'abazima. Gabi Bugaga yavutse itariki nkumbure ntiyamenyekanye neza, ariko mu mwaka w'1977 yavukiye ku musozi Higiro muri komine ya Muhuta, province ya Bujumbura. Abavyeyi biwe ni Bugaga Patrice na Simbagije Judith. Amashuri yagiye ariga mu buzima bwiwe kuva mu mwaka w'1985 gushika mu mwaka w'1993 yize ku ishuri ritoyi yo mu Rugombero. Kuva mu mwaka w'1993 gushika mu mwaka w'1997 yize kuri seminare ntoyi y'Ibuta. Kuva mu mwaka
w'igihumbi kimwe amajana 997 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2000 yize ku ishuri ryisumbuye rya Lycée Dirac Tanganyika. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2004 yize ku ishuri kaminuza Université Lumière de Bujumbura, acaronka urupapuro rw'impamyabushobozi mu gisata ariyo bita lisansi mu gisata cyo gutumanako amakuru. Mu mwaka w'ibihumbi 2002 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2003 yabaye umumenyesha makuru muri CCIB FM+. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2003 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2004 yaragize imyimenyerezo y'akazi ico bita stage mu gisata mpuzamakungu PNUD. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2006 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2007 yabaye umumenyesha makuru kuri radio Ijwi ry'Amahoro. Kuva itarike 1 ukwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi 2007 gushika itarike 2 kwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi 2017 yari umumenyesha makuru kuri radio na televiziyo by'igihugu. Kuva itariki 2 ukwezi kwa gatanu ibihumbi 2017 yaronse amabanga yo kuba umuhanuzi mu gisata c'ubuvugizi bw'umukuru w'inama nkenguzamateka. Itariki 2 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2018 yabaye umuhanuzi mukuru muri ico gisata nyene c'ubuvugizi bw'umukuru w'inama nshingamateka. Igenekerezo rya mbere kwezi k'ukwenda umwaka w'ibihumbi 2020 yabaye umuvugizi w'umukuru w'inama nshingamateka. Igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri mwaka w'ibihumbi 2023 yabaye umuyobozi w'igisata kijejwe amakuru mu nama nshingamateka. Kwigenekerezo rya 11 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2023 yabaye umukomiseri ajejwe ibikoresho mu mugwi w'igihugu ujejwe amatora. Kuva itariki 5 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2025 kugera ku itariki 16 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 ari naho yashengera yari umushikiranganji ajejwe amakuru n'ibinyamakuru. Uwo muhisi rero akaba mu rugendo rwiwe bwo muri ubuzima Imana yari yaramuhaye ingabire isumba izindi zose, akaba asize ibibondo 4 bikiri bitoyi bikeneye ubufasha no gushigikirwa na cane cane ko bakiri mu mashuri. Imana nyine isi n'ijuru yoyo ibigira
ikabigirura imwakire mu bwami bwayo. Murakoze nyakubahwa mushikiranganje kuri iryo jambo ryerekeye ubuzima bw'umuhisi duherekeje uno munsi. Ubu naho twagomba duha akanya umwe mu bo bagendanye agire icyo ashikirije. Jean Petit. Umwe mu cubahiro Imana yamuhaye, nshuti bajyango, namwe bagenzi b'umushikiranganje Gabi Bugaga, tugire Kristo. Mpagaze ngaha nk'umwe bagendanye, ariko sinokwibeshera ngo twagendanye umwanya munini, kuko jewe twamenyanye mu 2013 duhujwe n'ibikorwa nari njejwe ico gihe, nawe n'imirimo yakora, kuko yaraje kugira couverture médiatique y'inkino nariko ndarongora. Ico gihe aza yashitse ashwashwanutse nyene kurya yari ameze, ashika abaza ati ninde ni araba ivyo bintu, ibi bintu tuje gukora. Baca bamwereka jewe, à l'époque nari mvyibushe kurushaha, aca aratangara ati wewe ibi vy'imipira urabijamwo ungana gutyo. Hanyuma ubucuti buheraho, kuko bose kuri tele banyita president, bona umujournaliste aja nyubahuka, inkuru ziba zihereye aho. Tuca dutangura kuba bagenzi gutyo, ariko nk'ababesha uwo mwanya mutoyi namumenye nukuri waranyigishije. Gabi yarafise amakarite amwe ntovuga, nibaza ko bari ngaha bose bamuzi, bari bazi yuko ari umuntu ashwashwanutse, ahari hose haba ari ahantu harakamwemwe. Yari umuntu kiretse ivyo vyo gutera inkuru, Gabi yari seriye mu bikorwa. Hariho igihe jewe namubonyemwo, twarakunda gucokozanya, murabona ibi vyo mu Burundi, nkamucokoza nti we namba ari wewe uri umuhutu w'ama place kukomeye gose, kandi bavuga ko abahutu ari bo bakomeye. Akaca twenga tukagira jaho mvugira ko yarakomeye birenze. Ndibuka turi muri kampanye ya 2020 twari muri equipe imwe, tugeze Ingozi, harabaye programme tutari twagize kuko twari sanse hari un premier mai, haca haba ico twita petit rassemblement, tuca tuja Ivumbi, tugarutse imodoka iragira pane, wewe na equipe twari kumwe, kubera twashitse nka minuit, dutegerezwa kugenda kuri mu Kirundo centre 5h, ntiyaryamye kweri. Ndibuka ico gihe twari kumwe na SN Dorian, Gabi na equipe yiwe yarimwo abitwa ba Bosco ba Jaguar, baraye barakora. Mvyutse nzi ngo ndazindutse, sanga baricaye. Cara mubaza none we nturuha? Nta bimwe twagira. Ijambo yambwiye ngo rega igihugu ngo dutegeza kucitangira, ngo nakumvise uri kuragona, ngo ca mbona yuko tutogona twese. Ako kantu karantravaye ku buryo imisi yose yakurikiye tutagiye kuryama twese narifata, aho ni ntahe nagomba shinge y'ukuntu yakunda ibikorwa. Ikindi kintu
Gabi yari afise urukundo kweri. Gabi jewe n'ubu unye yari umushikiranganji, ndamutelefone yavuga yaje. Ni Gitega, abo babanye Gitega barabizi, nta kwezi kwahera tutabonanye. Tugatera inkuru nyene tukanezerwa, ariko nkuko babivuze Imana ntiharirizwa. Gabi numvise yitavye Imana, vyarangoye kwakira, sinari na hafi ngo nje kuraba ndemesha umuryango, ariko nashaka kuremesha ibibondo. Umwanya muto naronse, mwarabonye ko nabaye hafi yanyu. N'ubu jewe ico nobemerera nuko nzobaguma hafi. Abagenzi ba papa wanyu benshi ndabazi, sinovuga ngo nzobafasha ntavyo noshobora, ariko turi kumwe n'Imana nibaza ko bizogenda neza. Uwaserukiye leta y'u Burundi yabivuze yuko mukiri bato mukeneye ubufasha. Tekerera ijambo ry'Imana nabonye ribiri mu Abaroma ikigabane 18 murongo wa 18 niwo umaze iminsi ndemesha. Handitswe ngo niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa. Niryo jambo numvise norangirizako, ndabwira yuko tubuze kweri, turabuze, ariko nibaza yuko Imana izoduhoza. Yesu abahezagire. Muri protokole badufashe begereze Naomi umwana we mukuru muri umwanya nyene wo gushinga intahe. Gire Kristo. Ngira ndababwire kireta Montaya. Papa wacu ari umuntu akundana, afise umutima w'urukundo, bigeze kuri twebwe abana biwe. Vyaba ari ibindi bintu. Vyaba ari ibindi bintu. Yaradukunda nk'abana biwe, ntaco twabuze, yaraduha byose, yaratuba hafi nyene umuvyeyi wacu. Nta vyinshi mfise ndababwira ko ahantu avuga sinoheza. Papa wacu turamukunda, aruhuka amahoro. Nivyo. Arakoze kibondo. Dusabe rero tuvyaguruke kandi kugira ngo begereze hariya ruhafu, hanyuma dutanga akanya ko gusezera bwa nyuma ku muryango.
mwazindutse muza kudufasha guherekeza umuvukanyi wacu akaba n'umuvyeyi asize ibibondo 4 umushikiranganji Gabi Bugaga. Gabi Bugaga muramuzi, nasanze mwamuvuze, hari n'abashaka kumundusha, ariko jewe yarandeze, yaranyigishije. Umuntu afise umwete, umuntu uri muri interna yarasaba permission, ati jewe murumuna wanje ashobora kutamubona neza mugabo reka nje ku murongo baja muri refectoire je ndaza kumutora. Ye muri refectoire hazamo n'umuntu ankweze yicaye kambwira ati naje kukuraba. Gabi yari umuntu aganira, jewe ahantu yicaye sinashaka kuhicara kubera urumva natwenga gateba bikangura. Rero igihe Imana imuhamagara naravuze nti nta kundi, niko Imana yabishatse, nta n'umwanya munini wari uheze duheruka gushingura umuvyeyi wacu aha hafi. Rero ndashaka ndababwire ikintu candemesheje, nagira nkengurukire cane cane leta y'Uburundi, abashikira umukuru w'igihugu bamumbwirire ko nkenguruka. Maze iminsi ishika 13 leta ku munsi ku mwanya ku munsi iri kumwe nanjye iranshyigikiye. Nagenda bamenyeshe nta muntu nagiye kudodora wafasha gushingura umuvukanyi habe nawe. Leta yakoreye, leta yakunda, mbere n'umugambi yakunda. Sindabideha kuko naramubonye 2020, nongera ndamubona muri aya matora ari muri Sena ajejwe ibikoresho. Naraza kumuraba gatugana ibya famiye kambwira ati ndi muri ibi. Rero nagire mpumurize cyane cyane abana nsigiye. Abo bana ndabateye intege, mwige, nta muntu n'umwe w'umushikiranganje atize. Mwige mushishikara, namwe mwahora mukorana, ejo ntihagira igitigana nkabajya kaha muzo muvuge muti uyu turamwibuka, kuko naraye mbonye kimwe bahora batubwira ngo umwana ni uw'igihugu. Umwana ni uw'igihugu kuko jewe nibaza ko naho yamfasha ntigeze afitinisha na gato. Rero ndashaka ndakengurukiye abantu bose bamwizeye mu nzego zose, umugambi yari arimo mukamwizera mukamushinga amabanga. Ajya amabanga mwamushinga nanjye mwamunteye ko namubona nanjye nari ndimo ko nari muri rusange y'amaraso. Ndabakengurukiye cyane by'imvamutima. Jewe nukuri naravuze ntibambye bati wetekana, naciye numva umutima wanjye uruhutse. N'umunsi wa mbere numva inkuru, nasanze abayobozi ku nzego zose bahashitse, nabimenye inyuma. Abajejwe intwaro, abajejwe umutekano baramperekeza gushaka kuri moto. Rero nagenda bakengurukire, ndabashimira na cyane cyane kuri aba bana sivyo. Nukuri muze mutwegere canke mubaze mbega abana byagenze gute, natwe tuzoba tubona yuko ibikorwa mwakoranye mubizirikana. Kandi nkako jewe narabaye iwe muhira, naho yabatashe ku mugoroba numvise Jambeti ariko arabivuga, nasanga yacometse ordinateur yahejeje gukora agiye ku kazi. Aho wa muntu yataha atevye
imashini yakije arakora hamaragiye rero ndabakengurukiye mwaramujije amarira sinari kubyishobora uyu mugabo ni munini sinari kumushobora gutunganya urubanza rwiwe kuko niwe papa niwe ari umubyeyi ugiye kuraba ujya mu mama akunda kuba afite amagara make niwe acamutora kumujyana kwa muganga ibyo byose nabyiyumviriye hama ngaca nshaka amashaje yo kumushingura byari kumugora cyane ndabakengurukiye inzego zose narabonye abava mu bushikiranganji muri mu biro bya umushikiranganji wa mbere muri perezidansi muri minisiteri yararimo rero sinogira ko ngo ndabadondagure ariko mwarakoze imana ibampezagiye